bisaba ko tuguma mu gacerere kuyokora ntibisubira tugume duhotse kugira ngo twinjire mu mutima wacu, twirinde ibidusamaza, twirinde amatelefone, duceretse dutekane, tugire Kristo niko nabaka uburenganzira bwanyu, dutekane rwose ntagire usubira kuvuga cyangwa kwitaba amatelefone, kugira ngo twakire Yesu aje kutugendera, aje mu mutima w'umwe kugira ngo turonse ubuzima. Inkuru nziza ya Yesu Kristo kuko yanditswe na Mariko Mweranda. Haciye iminsi Yesu asubira i Kafaranawumi. Abantu rero bumvise ko ari aho hantu mu nzu, bararundana ari benshi gushika naho babura ikibanza mu nzu n'imbere y'umuryango nyene. Nawe rero arabashikiriza ijambo. Haza rero abamuzaniye ikimuga kireruwe n'abantu bane, bibananiye kukimushikiriza kubera ishengero, basambura isengero hejuru y'aho yarari, baca igihengeri haba ariho bururukiriza ideruzo ca kimuga cari kiryamyeko. Yesu abonye kwemera kwabo abwira nya kimuga ati, mwana urarekura ibicumuro vyawe. Hari abanditsi bicaye aho biyumvira mu mutima ngo niki uwo muntu avuga atyo, ariko aracyoza Imana, ninde ashobora kurekura ibicumuro atari Imana yosa? Ubwo nyene Yesu amenye mu mutima wiwe ko bariko biyumvira gutyo, ababwira ati, ni kuki mwiyumvira ivyo mu mitima yanyu? Ukubwira ikimuga uti urarekura ibicumuro vyawe, canke ukubwira uti haguruka ufate inyarutso yawe ugendagende, icose gusumba ikindi n'ikihe? Kugira ngo mumenye ko umwana w'umuntu afise ububasha bwo kurekura ibicumuro kw'isi, acabwira nya kimuga ati, ndabikubwiye haguruka ufate inyarutso yawe wigire imuhira. Nya muntu atarahaguruka afata nya nderutso, asohoka bose babona, bituma bose bajorerwa, baja mu vyo kurinaza Imana bavuga bati, nta bintu nk'ivyo twari bwigere tubona. Nitwakire kandi dushimagize inkuru nziza ya Kristo. Nk'uko nibagiye kubamenyesha, ijambo ry'umutwe w'inyigisho ni iri, bari kubifuza kwandika: urukiza rwacu turukesha Yesu yabambwe ku musaraba, agapfa agahambwa, akazuka, none ubu ni muzima mu myaka n'imyaka. Ndasubiramo: urukiza rwacu turukesha Yesu yabambwe ku musaraba, agapfa agahambwa, akazuka,
none ubu ni muzima mu myaka yose. Mbega ikibazo cya mbere twokwibaza ni kubera iki Kristo yabambwe? Paulo mweranda niwe atubwira ati Kristo yapfuye kubera ibicumuro byacu nk'uko biri mu byanditswe, kandi ko yabambwe, ko yazutse ngo yishyure ibicumuro byacu, hanyuma akazurwa ngo atuzanire ubutungane. Paulo mweranda nayo majambo atubwira yapfuye kubera ibicumuro byacu nk'uko biri mu byanditswe, kandi ko yabambwe, ko yazutse ngo yishyure ibicumuro byacu, hanyuma akazurwa ngo atuzanire ubutungane. Ayo majambo tuyasanga mw'ibara rya mbere mutumwa Pawulo yandikiye abanyekorinti, ikigabane cya 15 akarongo ka 3 n'akarongo ka 4. Ngico Yesu yapfuye kubera ibicumuro byacu. Ikindi kibazo twokwibaza ni kubera iki Yesu yapfuye kubera ibicumuro byacu? Ni kubera iki? Inyishu turayizi twese, ni ukubera yadukunda. Baromwerana kandi batubwira ati Kristo yaradukunze, nicyo gituma yihereje Imana ku bwacu. Iryo jambo turisanga mu bibaro yandikiye Abanyefezi, ikigabane cya 5 akarongo ka 2. Yaradukunze nicyo gituma yihereje Imana ku bwacu. Ahandi naho Pawulo arabandanya ati yarangunze nicyo gituma yanyitangiye. Yarangunze nicyo gituma yanyitangiye. Iryo jambo turisanga mu ibaruwa yandikiye Abanyagalati, ikigabane cya 2 akarongo ka 20. Arabandanya kandi akavuga ati yarakunze ekleziya nicyo gituma yayihebeye. Nicyo gituma yayihebeye. Iryo jambo ryo turisanga mu ibaruwa yandikiye Abanyefezi akarongo ka 5, ikigabane cya 5 akarongo ka 25. Ishingiro rya byose, kwaba ukuza kw'isi, kwaba ukubambwa ku musaraba, ugupfa, uguhambwa no kuzuka, bihagaze ku rukundo Kristo yadukunze. Mu nkuru nziza ya Yohani niho Yohana atubwira ati Imana yarakunze isi gushika itanga umwana we w'ikinege ngo umwemeye wese ntapfe ariko aronke ubuzima budahera. Yohana abandanya atubwira ati kandi ntawe ushobora kurusha urukundo uwiguza bagenzi biwe. Muzoba bagenzi banje mukoze ico ndabategetse. Ntawe ushobora kurusha urukundo uwiguza bagenzi biwe. Iryo jambo turisanga muri Yohana 15 akarongo k'13 na 14. Kristo rero yaradukunze. Umuntu ashaka kwibaza ati none ni kubera iki yadukunze? Kristo yaradukunze kubera ko yadukunze, nta yindi nyishu n'iryo jambo. Tugire Kristo. Kristo avuze ati bakubajije ikibazo ni kubera iki yagukunze, uzoce wishura uti ni kubera yangunze, nta yindi siguro ihari. Yarangunze kubera agizende yangunze. Ugiye kurondera isiguro ugomba kuvyonona ariko wivuga uko utariko. Yarangunze kubera yagizende yangunze. Tugire Kristo. Ibintu bigeranya n'urukundo rw'umusore n'inkumi. Hamwe bose igura ngo yarangunze ngo kubera ko mfise amaso nk'ay'inyana canke umunwa umeze gutya. Tugire Kristo. Wowe uriko uravyonona. Umusore akunda umwigeme nta siguro bifise, nk'uko umwigeme akunda umusore kandi nta siguro bifise. Nta siguro ugomba kubesha. Rutwe kubera namugiriye iki biba bigomba gutituka. Yesu rero nawe
yaradukunze kubera ko yagizende yadukunze, nta yindi nyinshi ngiyo. Urukundo rw'Imana ntirufise kubera iki. Imana niyo yabanje kudukunda, si uko twari beza, si uko twaraberanda, si uko twari tubikwiye. Yadukunze kubera yadukunze, idukunda uko nyene tumeze. Umuntu wese mukunda uko nyene ameze, si ukubera ko dufise amaranga, si ukubera ko dusenga cane, si ukubera ko dukora ibitangaza. Iradukunda gusa nta kindi. Tugire Kristo, iradukunda gusa nta kindi. Uko nyene umeze uno munsi Imana iragukunda, kandi urukundo rw'umwihariko. Uko nyene usa uno munsi Imana iragukunda, nawe utaraja kwiyega kumva uri wabishaka, Imana iragirande iragukunda. Muravyemera? Muremera ko Imana ibakunda mwese? Kristo rero yadupfiriye kubera urukundo rwinshi adufitiye, atari uko twari turukwiye, mugabo kubera ko idukunda, yaturemye idukunda, n'uno munsi bandanya idukunda. Yesu rero, tugire Kristo, yarababaye arafatanga hato kubera urukundo, nta na kimwe cyamusunitse ngo aje gupfa. Yagiye abishaka kubera urukundo afitiye wewe muntu uri ngaha, rwaruka muri ngaha. Yesu yabapfiriye kubera urukundo agizende abafitiye, si uko tubikwiye, we nyene ubwiwe yabishatse arabikora. Yaritanze ubwiwe mu mwidegemvyo, niwe avuga ati ubuzima bwanje nta n'umwe abunyaka, nije ndabutanga uko ndavyishakiye. Nguyo Yesu yarakwitangiye kubera urukundo ntangere, aremera abambwa ku musaraba, asesa amaso yiwe yose atari masigaje kubera wewe umwe wese muri twebwe. Tugire Kristo, kugira ngo dutangure neza agaciro dufise imbere y'Umukama ni uguhanga umusaraba. Uyu musaraba murabona mwese, raba uyu musaraba. Aha niho Kristo yaguhereje urukundo rwawe agufitiye rwose, atakintu na kimwe agizende yisigarije. Ngaho aho twaronkeye urukiza rw'umwuzurira, ngaho hatuma uno munsi tuba twidegemvya ku mutima no ku mubiri, byavuye kuri Kristo yabambwe ku musaraba. Rimwe rimwe bavukanye bamugerageza, muhanga amaso umusaraba, murabe agace kamwe kose, guhera ku mutwe, urugori rwa Yesu, amama y'amaraso yagenda araseseka. Murabe Yesu ajodamitse umutwe, murabe Yesu amaboko yiwe agize ndatandukanije, akana yashizemo impunze imamba z'ivyuma. Murabe umubiri wiwe wose. Amen. Agace kamwe kose kagaragaza urukundo yagukunze, kagaragaza urukiza yakuzaniye, kagaragaza ingene by'ukuri mu maso yiwe ufise agaciro gushika nakwitangira. Amen. Nguyo Yesu wacu, tumukomera amashi. Yesu rero ubwa gatatu ni urukundo rw'Imana rwigize umuntu. Turazi twese kandi twaba tuvyigishwa ko Imana ari rukundo. Yesu nawe ni Imana, yaradukunze n'umutima wiwe wose, atakintu kimwe yisigarije. Urukundo rwiwe si urukundo rusanzwe rw'abantu, ni urukundo rwuzuye ububasha, rwitwararika zina muntu wese, urukundo rwuzuye igishika ku muntu uwo ari we wese, yaba mubi cyangwa mwiza, yaba muto cyangwa mukuru. Ni urukundo rwuzuye afitiye zina muntu wese, rurangana kuri bose, haba ku bigishwa wiwe yari yahisemo, haba ku mwana mutoyi bajya bagenda barahura mu nzira, haba ku munyamibembe, haba ku bagore cyangwa ku bagabo. Urukundo rwiwe ruruzuye,
urwo akunda abana nibwo akunda abakuze, nibwo akunda aboro, nibwo akunda abarwaye. Adukunda cyo kimwe kandi nabo tuba turi abacumutsi bo ku rwego rwo hejuru. Amen. Mugenzi uri ngaha, naho waba wumva ibicumuro byawe bikwagiritse, Yesu aragukunda. Naho waba wumva wicira imanza umenga urishisha, kuri Yesu n'umushisha. Aragukunda no bagomba guhamagara ati nutsi wanje nyegera, ndagukunda, raba ngene nakwitangiye. Amen. Ntagire wicira urubanza. Uyu munsi n'umunsi wo gukomeza umwizero. Kristo arangunda ukosa kose. Kristo arangunda mu magara make yanje. Kristo arangunda nawe ndamwihakanye wewe ntazonyihakana. Amen. Kuko kenshi na kenshi hari ibintu ugasanga twaguye mu magara make, ugasanga twaguye mu bicumuro, ugasanga tuguma twiyagiriza, ahandi naho bari ugasanga twashishwe n'ubuzima dushaka no kwiyahura. Mugabo kwa Yesu garuka, aragukunda. Nawe waduhiwe n'ubuzima kubera ibyo wakoze, garuka, Yesu aracagukunda kandi urukundo supandikira amenyo patunegirane ndagukunda sugufyina sugufyina supandikira amenyo patunegirane ndagukunda. Tugire Kristo kugira ngo tubone urwo Kristo yadukunze. Turafise uburyo budasanzwe kandi buboneka. Raba ingene yababaye, nijyacyabona garuka ko ubwawe ndababereka uyu musaraba. Raba ingene yababaye kubera wewe, yababaye yikoreye umusaraba kubera nde wewe, yasheshe amaraso kubera nde wewe, yahabwe mu cyobo kubera nde wewe, yapfuye kubera nde wewe, yazutse kubera nde wewe, aninahaye kubera nde wewe. Uko navyo nyene biri munuze mu nzira y'ubucungurwa. Tutosanga undi natwo nande na Yesu, tutosanga undi natwo tegitebuke, ahubwo nanye ukaze kudutora mu kanwa. Murabishaka? Abashaka kugenda no munsi ni bande? Tugire Kristo. Murabishaka? Ni byiza cyane kwikomera amashyi. Tugire Kristo. Yesu rero yarababaye ku mutima no ku mubiri. Yarabaye ku mubiri wiwe nk'uko tubibona ku musaraba aho abambye. Jemura niyumvira iyo ndabye umusaraba bwishyira muri kijya kibanza Yesu arimo ku giti ataco yishimikije, atanumufashe mu kwaha, ibinutse impango zishinze mu maguru mu maboko, atabahamagara ati ntabara ari mu kirere wenyine. Muranishyira muri icyo kibanza nkumviriza ubwoba, ntanabumva mugabo ingene bamerewe nanje, sindashika gukata ndabamanje mugabo ndi ico cyiyumviro. Tugire Kristo. Gico ku mubiri yarababaye rwose, arababara. Ubwo bubabare bwiwe bwo ku mubiri buza budufasha natwe kwakira ububabare bwacu dukunda kugira ku mubiri. Ububabare buva ku buruhe, ku butumwa tushejwe, mu byo duhamagariwe gukora. Indwara zitandukanye zironga agaciro na cyane cyane muri ububabare bwande bwa Yesu. Muvukanye ukumva umubiri wawe ukomereye nabi, ubabaye cyane, wumva ufise intuze y'ububabare budasanzwe, ibuka Yesu wifatanye nawe ku bubabare yagize umusaraba. Eka mbere no ku rugendo yageragera mu nzira y'umusaraba yose, ifatanye nawe kugira ngo ubwo bubabare bwawe bugire agaciro gashobora gucungura isi. Igihe twifatanyije na Yesu mu bubabare bwacu, ubwo bubabare buhinduka igikiza abandi. Nukubwakira. Tugire Kristo. Niba wumva ubabaye ku mubiri ntuje utangura guta ubwoko ngo ndagowe
utangure kwiganyira utangire kuniha birashika simpariye mugabo hindukira urabe nde Yesu ubwo bubabare bwawe umuhereze wifatanye nawe mu gucungura iki isi ububabare bwose dufise yaba imvune yaba umusonga yaba indwara bihereze nde Yesu kugira ngo bigire akamaro mu gucungura isi Yesu arakeneye bifatanya nawe mu gucungura ino si mu bubabare bwawe yaba mu rugo yaba n'ibindi byose biza bibangamira umubiri bihereze nde Yesu bizogira agaciro kandi nawe uzoronka n'ingoga zo kubitwara utamenya ibanga cyangwa gutewomoke. Icya kabiri Yesu kandi yarababaye kubera ku mutima wiwe, ku mutima yarababaye cyane ku buryo avuga ati numva ni n'amaganya mu mutima nk'ugira ngo apfe. Mariko 14:34. Yesu rero yarabaye cyane rwose imbere mu mutima, imbere y'uko apfa ku mubiri yaratundujwe n'uguhamwa, yaratundujwe n'umubabaro ku mutima, yaratundujwe n'akarenganyo, yaratundujwe n'abamutuka, yaratundujwe n'indundu. Tugire Kristo akaza arangura ijambo dusanga mu gitabo cyo gucura indimba rivuga riti nimwitegereze murabe ko ari ububabare bumeze nk'ububabare bwanje, ububabare bwanguyeko. Nimwitegereze murabe ko ari ububabare bumeze nk'ububabare bwanje, ububabare bwanguyeko. Ibyo tubisanga mu gitabo cyo gucura indimba akarugo ka ikigobe cya mbere akarugo k'icumi. Tugire Kristo nguyo Yesu rero yaratumbiye ku mutima, natwebwe mu buzima bwacu igihe cyose ubabaye ku mutima kubera ko watawe n'abagenzi, kubera ko abantu bose baguhebye, kubera ko bakumaramaje, kubera ko warenganijwe, kubera ko wahemukiwe. Tugire Kristo bifatanye na Yesu, baramutaye, Yesu baramuhebye, Yesu baramumaramaje, Yesu baramutetereje, Yesu baragitsende baramurenganije. Ifatanye na Yesu kugira ngo iyo nturi ifise ku mutima, ibyo bikomeye ufise bigira agaciro n'intumbero mu gukiza inosi. Amen. Natwe ku mutima turafise ibikomere bitandukanye twatewe n'abandi. Ibikomere bituma twihebura, ugasanga mbere twarafashe n'ingendo itariyo kubera ko twakomeretse tukononekara hehe ku mutima. Muvukanye nabidonda ku ibikomere bikuru ni bitanu. Ari ubwa mbere gutanga, Yesu yaragizende yaratanga, baramushibuye. Yesu abiwe baramuhebye, abatumwa be bagendanye imyaka 3 bose baragizende baramuhebye. Yesu yararenganijwe, bamuciye urwangonda gonde. Yesu yaramaramajwe, baramuciye amate mu maso, baramutuka ibitutsi byose bibaho, hanyuma bamubamba ari gusa abantu bose ishengero ryose rigirande ribona. Yesu yarahemukiwe nabo bagendana. Yuda yarahemukiye agenda kugirande kumugurisha. Yarahemukiwe n'abantu yaragiye neza, mu nyuma bose bakorana babuza bati bati nabambwe nabambwe nabambwe. Tugire Kristo nawe muri ibyo bintu byagukomerekeje, muri ibyo bintu byakugejeje kure, muri ibyo bintu byononye umutima wawe, hindukira wifatanye nande na Yesu. Mwana wakomeretse, warukuri ngaho uzi yuko ugenda umutima wawe ugenda urabwirirana kubera inabi wakorewe n'abandi. Uno munsi Yesu ashaka ko wifatanya nawe, arashaka ko umwakira kugira ngo aze kuguhoza no gutera umutima wawe. Amen. Uno munsi ariko arakugendera kugira ngo akuruhure, ariko arakugenda kugira ngo akuhe amahoro, ariko arakugendera kugira ngo atekanye umutima wawe.
ariko arakugendera kugira ngo uwo mutima wawe uri kurabwirirana awukoze ko za nguma ziwe zitanu hanyuma nawe ukire. Amene. Murashaka kumwakira? Kuko ntabwo ndababwiye hariyo abantu usanga badashaka kuvavanura n'ibikomere byabo n'indwara zabo n'ubumuga bwabo kugira ngo bagume baza barazunguruka iruhande yabo barondera akantu kitwa gukafegisiyo. Tugire Kristo. Vavanura. Egera nde? Yesu. Ifatane nande? Na Yesu. Ibyo bikomere ufise birashobora gucika urukiza ku bandi wifatanije na Yesu yatunduye kuki ku mutima. Tugire Kristo. Genda wiyumvire nawe, raba umutima wawe mwana, raba aho bose wakomeretse, raba aho bose wagiriwe nawe ugatundura. Uno munsi yegeranije kuguhoza, araje gutera umutima wawe, araje kugira ngo ayo maganya yose akuze kuvuga ivuka ayakumare, mugurira umutima ashiki wawe akugendere n'umugenzi mwiza n'inshuti nziza Yesu. Amene. N'umugenzi mwiza n'inshuti nziza. Tumubwire twese uti Yesu uri umugenzi mwiza. Yesu uri umugenzi mwiza. Yesu uri inshuti nziza. Yesu uri inshuti nziza. Kanatsinda unzaniye amahoro n'akanyamuneza. Kanatsinda unzaniye amahoro n'akanyamuneza. Tugire Kristo. Turaza gufata umwanya tumuture ibyo bintu byose bidutunduje ku mutima. Mu mwanya inyigisho niyahera turaza gufata nk'isaha dutekereje tumwandikira. Abazi kwandika tubandika ko muze kwandika ibitari nuzeya ibikomere muba mufise, intuntu muba mufise, turaza gushinga iseke ngaho imbere kugira ngo mubimuhereze. Amene. Mubimuhereze uti Yesu ndaguhereje intuntu yanje. Yesu ndaguhereje ibintu bindemereye ku mutima byose. Yesu ndaguhereje ibi byose bimburije amahoro muri jewe kugira ngo ugumane nawe. Amen. Tugire Kristo. Nguyo Yesu wacu rero, nguyo yaje atsiyeko kuko yazanywe n'iki? N'urukundo. Nguko rero uko Imana yakunze isi, aho niho hahagaze ubunatwa bwa Yesu. Yohani mwerana niwe atubwira ati twarabonye ubunatwa bwiwe. Yohani ikigondo cya mbere akarongo ka 14. Twarabonye ubunatwa bwiwe. Ntabwo ati jambo yarigize umuntu, twarabonye ubunatwa bwiwe. Ubunatwa bwiwe bwigaragarije ku musaraba. Amen. Umwami wacu ngurya, muramubona neza, ngurya ahari, ngurya intebe y'ubwami yiwe niyihe? Ngirya. Nuko turamusaraba tukagira ubwoba gusa. Tugire Kristo. Reka kuraba no pasi si babanze raba umusaraba. Tugire Kristo. Ngurya Yesu, ngurya umwami ubunatwa bwiwe bwigaragarije hehe? Ku musaraba. Ubunatwa bw'Imana ko yadukunze ihereza ko tubibonera hehe? Ku musaraba. Ni harya rero. Tugire Kristo. Yesu kandi yaragaragaje urwo rukundo, arapfa ku musaraba, hanyuma arahambwa mu cobo. Iyo turiko turavuga igisabisho cy'ukwemera tuvuga tuti Yesu vuga twumve. Nemera kandi umukamumwe mucingaho ndi gushika mugipeke ko kimwe kigufiya, ndemera Imana Data rugira byose yaremye ijuru n'isi na Yesu Kristo umwana w'ikinege umukama wacu yabafasha mutima mweranda abyarwa n'Bikira Mariya yabaye kuri Ponsiyo Pilato arapfa arahambwa agenda koza abantu beranda bari bapfuye. Baze tugeze ngaho Kristo aho ndashaka arapfa arahambwa
agenda kugira ande imbere. Yesu rero yarapfuye arahambwa ajya mu kinogo nk'abandi bantu, kuko tuvuze ko yapfuye atahambwa reka tubaza tuti kumbura yagize fente ataruhuka agenda gutembera. Baramuhambye barugara nimba yiwe n'ikibuye amahero igitsiga kiguma mu kuzimu, yaragiye hose. Ibi mbega bisigura iki kuri twebwe? Bisigura ko Yesu Kristo atahana namwe yasigaje, baba abari mu ijuru iyo yapfuye apfa, abari ku isi yaratugendeye turamubona, n'abari munsi y'ukuzimu yaragiye kugira ande kubagendera. Urukiza rwiwe n'urw'ikiremwa cyose cyabayeho, ikiriho n'ikizoza, eka mbere n'abapfuye bose. Tugire Kristo, ngiki cyo bisigura. Urupfu rwa Yesu rero rwabaye urupfu rw'urupfu. Muratumva neza? Urupfu rwa Yesu rwabaye urupfu rw'iki? Mbega mutinya kubivuga. Urupfu rwa Yesu rwabaye urupfu rw'iki? Rw'urupfu. Ari naho intsinzi ya Pasika ku buzima ihagaze. Urupfu rwarapfuye. Mugabo cyangwa ubwoba tubona ko tubandanya dupfa. Tugire Kristo. Ubu ubonye urupfu samaherezo. Urupfu ni umuryango wiyugurura kugira ngo dutange ubundi buzima. Umukama yatwandikiye bwa buzima budahera, ariyo mizero yacu. Izuka tugire Kristo, inzaruka zose zacungwe n'urupfu rwande rwa Kristo. Inzaruka zose kuvuga ababayeho kuva kuri Adamu, abariho uno munsi n'abazobaho bacunguwe n'iki? N'urupfu rwande rwa Yesu. Yesu rero yaramanutse no mu mva, yaramanutse mu mva agenda koza abantu bari bagizende bari bapfuye. Tugire Kristo, n'uno munsi Yesu araje kumanuka mu mva zacu. Amen. Natwebwe ari ahantu usanga twarapfuye, ubuzima tabukiriho mu mutima wacu. Uno munsi Yesu araje aje kumanuka mu mva zacu. Muvukanye ugurura umutima wawe. Nitwamugurira Yesu araza kwinjira gushika no ku muzi. Amen. Araje aho hose ubuzima bwapfuye muri wewe, aho hose uri mu mva. Uno munsi Yesu araje kugira ande kukuzura, araje kukugenda ngo gusubize iki? Ubuzima. Araje kugusubiza mu nzira nziza, agukure mu nzira zitari zo wafashe. Tugire Kristo, araza kutugendera no kudukiza, na cyane cyane ibyo byose byari biturangamiye. Ibyo byose bitubangamiye bitubuza amahoro, Yesu araje kubidukiza. Nguyo araje. Tugire Kristo, araje gucagagura iminyoro yose itugumiza mu buja. Araje kugufurura iyo wizitse uno munsi. Tugire Kristo, iyo wizitse araje kugusangayo. Nguyo Yesu, nta nama adashaka gushika mu buzima bwawe uno munsi. Uno munsi ibyo Mukama yasezeranye bigomba biranguke. Amavuga mu Luka 4:18 na 19 avuga ati, umutima w'Umukama uri kuri jewe, kuko yasize amavuta ngo menyeshe inkuru nziza boro. Yanungitse kumenyesha ababoshwe ko babohowe, anungika no kumenyesha umwaka w'ubuntu bw'Umukama. Uno munsi bigomba bigende biranguke. Mwene wacu, ugura umutima wawe. Muvukanye, ugura umutima wawe. Kristo araje. Niwugure kugira ngo ashika aho hose ashaka ko ashika. Aho hose ari ibyabotse muri wewe, aho hose ari ibinuka muri wewe, Yesu arashaka kugira ande gushikayo. Kuri ico kibuye. Muribuka kumva ko Lazaro ugende yavuze ati kuri ico kibuye. Tugire Kristo, kuri ico kibuye. Naho bahanuka Yesu arashaka kwinjirayo.
arashaka gushikana y'ububasha bwiwe, arashaka yuko by'ukuri agukura mu kuzimu akagusubiza akagushira ibuzima. Nguyo Yesu araje. Niwe yabwiye Abanyisirayeli ati ni jewe Mukama Imana yawe nagukuye mu gihugu cya Misiri ndagukura mu nzu y'ubuja. Amen. Uno munsi yadashaka kubagira bidegemvya, arashaka kubakura muri byo byose byabagize abaja kugira ngo babahe umwidegemvya. Mugabe ikibazo ndababaza, none namwe murabishaka? Murabishaka? Murashaka kubohoka? Murashaka kugira ubuzima bw'umwuzurira? Murashaka ko Yesu amanuka hariya epfo, mudashaka umuntu patara ngo n'umwe yoshikayo? Yamaze kuza. Tugire Kristo. Nimugaranzura amaboko mwese, garanzura amaboko muvuge muti Yesu ndakwakiriye n'umutima wanje wose. Yesu nuzushike muri jewe ushaka hose. Yesu ngivyo ivyanje byose nungenza uko ushaka. Yesu ndaguhereje byose atana kimwe bisigarije. Ariko arabakira, tumukomere amashyi. Tureke rero Yesu kuri uno munsi yinjire mu mva zacu. Tureke Yesu aze kuko arakeneye kutugendera gushikaho ubuzima bwacu bwononekariye, gushikaho ubuzima bwacu bwononekariye. Tumwumvirize, tumwugurure imiryango. Aho ariko arasemera ati raba mpagaze ku rugi ngirande ndodora, raba mpagaze ku rugi. Tugire Kristo. Mujene uri ngaha, mwebwe amaparuwase atandukanye, muragira urugendo gushika ngaha mugeze uno munsi. Ntutagabanya. Muntu wapfuye mu Maramvya, mu Maramvya mengani hariya kure, muntu wapfuye Budacyora, muntu wapfuye Ibuhemba, bene Ibuhemba, Mujene wapfuye i Nyabihanga, wapfuye mu Kibumbu, wapfuye i Gisozi, wapfuye mu Ntuze yambega ni Rushanga. Tugire Kristo. Wapfuye mu Yuga, wapfuye mugaparuwasi iri kure n'iyi Nyarunazi. Tugire Kristo. Wapfuye mu Kirasazi. Ntutangwe kuko umukama nihari. Bajene bose mu gisagara umukama niho ahari, nihari. Yaziye wewe, ashaka wewe, arashaka ko musangira ubuzima kandi bw'umwuzurira. Tugire Kristo. Nitwamwugururira araza kutunyengetera, maze ikintu cyose cyononekaye muri twebwe araza kugisubiza ubuzima, araza kutuzura iyo twihambye. Amen. Mbega Yesu ibyo twamusaba koreko nibiki? Na cyane cyane kuri twebwe ugwaruka tumusabe akore kuki. Tugire Kristo. Ugwaruka rurabangamiwe n'ibintu bishika kuri 5 n'ibindi muzakongera ko mwebwe nyene. Tugire Kristo. Ubwa mbere turabangamiwe n'iyi si n'ibyayo, turabangamiwe n'ukuguma dufise umunoho w'ukurika inyuma y'itunga, ugasanga dushaka gusimbira ku bintu byinshi kandi tukifise urugendo tugenda tugana. Tugire Kristo. Uzosanga umwana w'ubu amaze imyaka 13, 14 yiyumvira kubaka amayetaje, yiyumvira kugira umugore cyangwa umugabo, akana gatoya muratoboga yewe. Ugasanga arota amafaranga ku buryo ibara ryaguye. Reka nababwire ngene bimeze. Birababaje kubona abana bakiri bato baja kurondera amafaranga ngo bayaronke, ugasanga bagiye n'agakuku kuja bakaja mu kuzimu kurondera amafaranga. Ndabeshi
mwebwe usanga barabuze guta umurongo bagasezerana na shetani kugira ngo baronke iki amafaranga. Muri kino gisagara bariho, no mu misozi bariho, bagenda amasezerano nande na shetani, kandi ugasanga bashaka kuja gutanga n'intuze n'inkuka z'abantu kugira ngo ibyo bashaka bagende babishikeko. Birababaje. Tugire Kristo muje uri ngaha, vavanura nande na shetani. Niyo yoguha umenye yuko arisekuru ugende umurara, subira ku mwami wawe urye bikuryame kare. Kandi kibabaje, bari mu migwi yose y'urwaruka, baba ari abana, hari abamaze guhura nabo biga mu 8 cyangwa mu 7, usanga baramaze kugenda mu kuzimu, usanga bazi gutongera isi ikiyugurura mukagenda mukamanuka n'akamara amazi ngo bagiye kurondera iki amafaranga, nta kindi, cyangwa bagiye kurondera gushima n'ubugirande n'ubukundwa. Yego shetani kabaho ubwiza bwa shetani nyene. Tugire Kristo niba bimugwaruka biruzuye rungana na mwebwe, ukazosanga baragurishije bene wabo barapfuye, baragurishije umuryango uratewe kubera basezeranye nande na shetani, ugasanga baranasimiranira ibyo azokora agaca agenzwa nayo mu buzima bwiwe bwa misi yose. Tugire Kristo vavanura na sekibi, garukana umutima kuki ku mukama. Iby'isi uzopfa ubisiga ngaho, bisigaye birarya abatabiriye iki akuru, ryabike ugirende uryame kare. Niyo gasasa ryagirande rirarema uri kunago kuzi. Tugire Kristo ryabike uryame kare, garuka ku mukama wacu Yesu Kristo. Tugire Kristo iby'isi bihenda amaso. Ndabaha kandi karorero. Tugire Kristo iyi si yacu kubera ubuhinga bwa none iraduha ibintu bidusamaza, ugasanga twaratakaye, Yesu tukimwibuka nta kibanza gifite mu mutima wacu. Ndabaha karorero. Tugire Kristo ayo matelefone mutunze, ibintu dukorera hariho byiza cyane, mugabo kandi hariho n'ibiki n'ibigesera, kandi n'ibyo byinshi urwaruka ugasanga ubu itelefone y'abagize abaja n'ugusenga ntibakigirane ntibagisenga. Yesu arashaka kumanuka gushika no ku matelefone. Amen. Arashaka kumanuka no gushika ku matelefone. Aya matelefone yanyu mupenga hamwe yahetse agice mwanyumvaga yewe kugira ngo akore ibibereye n'ibikwiye, bihetse iteka Yesu, bihetse iteka icubahiro Imana. Tugire Kristo. Reka n'ababatsi sokora mwese amatelefone, sokora mu nduta hejuru, utayiduza n'akati kw'izomurya tuza. Tugire Kristo. Tugire Kristo. Uno munsi amatelefone tuyegurirende murabishaka kuburyo mutadusura kuramo ibintu bibi bihumanye, kuburyo mutadusura gusambanira ku matelefone. Muramuhereje mubwira uti Yesu ndakweguriye telefone yanje. Reka nababwire. Tugire Kristo. Turabivutse mugabo rero bivuze iki? Tugire Kristo. Tuvanga dusezeranye, muremere yuko telefone mugiye kuyikoresha ibihezagira Yesu. Turebye gikomera amashyi kugira ngo Tugire Kristo. Ahambuze telefone hari n'ibindi, amasinema turaba, amafilime tuja kuraba y'ubwoko bwose, ibyo byose bironona imitima y'urwaruka n'ubwenge bwabo, ugasanga Yesu nta kibanza kigizende agifise. Ibyo byose Yesu n'umuzi arashaka kubimanukamo, arashaka kumanuka muri ibyo twirirwamo imisi yose, muri ibyo twinyegezamo, ugasanga mbere mutwaye ikibanza cy'iki ciwe, arabishaka uno munsi. Tugire Kristo. Ibindi by'isi bidutwara umwanya,
imyitwarariko irengeye y'ubuzima, ukazosanga nta nyisho mfise. Imyitwarariko ya kubu, imyitwarariko ya kazoza, ugaruka bwinshi ruhetsa amashuri ugasanga nta kazi bagizende baronka, mbere benshi bagashaka no guhunga igihugu ngo bigire hehe mu mahanga. Tugire Kristo, ibyo byose Yesu ashaka kubimanukamo uno munsi. Muramwemereye? Hamagara Yesu mu bushomeri bwawe, muri iyo myitwarariko irengeye mufise, mugendane nawe. Kakari mukavuga ati muri byose gendana, ako katuranga, ako katuranga, emera kuvavanura nande na Shetani. Shetani rero rwaruka mu buryo bwinshi, iciye muri by'isi tunababwiye, cyangwa igata ku mubiri wacu, ugasanga irigikora amarorerwa ikoresheje nde jewe. Umunsi ngo rihakaniye ati sinshaka amahoro noyagira. Tugire Kristo, iyumvira hamwese muhakanye Shetani n'ibyayo byose bisura kuronka bikoresha ikigirande ikimaramara. Dusubiremo tuti ndahakanye Shetani, n'iryo shami zayo zose, n'inzira zayo zose, ndayiyambuye, sinshaka yuko ingenza namwe. Ibyo murazoza murevuga mugeranira murabyumva neza. Ubundi suga mu mutima ndakanye Shetani kica kigenda. Tugire Kristo, uko ahandi hoho iguma iturondera cyane cyane urwaruka, kubera munonotse, kubera mushoboye, ni mwebwe icyako kugira ngo yonone byinshi. Imigenzo mibi yinjira mu bantu, ahandi ni kubera iki? Kubera urwaruka. Kubera urwaruka. Tugire Kristo, seki kwanya Shetani n'ibyayo byose. Aha ndavuga kubabwira yuko hariho imigendo zimwe zimwe hariho, tugire Kristo, hari ingendo zimwe zimwe dutegerezwa guhakana icesi. Murabona ko mukiri bato nta kintu kimwe usanga mudacana. Urwaruka uzosanga bafata iya mbere mu kuja kubapfumu. Sibyo nabasha abo twasize muhira keretse mwebwe, siko? Uzosanga biruka kubapfumu, uzosanga biruka mu bigirwamana, uzosanga batwagwa n'imiyaga iyo ariyo yose. Uko ushaka kwica igihugu c'Imana hera kuki? Kurwaruka. Biruzuye. Vavanura n'ingendo yose ya gipagani, vavanura n'abo bantu bose bashaka kubaryoshya ngo bateshe ukwemera kwanyu, babajyana mu bigirwamana canke mu bikorwa vya sekibi. Vavanura navyo. Uno munsi mube namwifatiye ingingo, umukama ashaka kugendera muri ibyo byose kugira ngo abagira bidegenze. Icya gatatu kibangamira urwaruka, wa muntu wa kera. Iyo mvuze wa muntu wa kera, nijya mukora mwiranda yakoresheje ashaka kuvuga ibikorwa bya kamere y'umubiri wacu biri kubiri. Tugire Kristo, ubwa mbere
umubiri wacu kubera kamere n'impengamiro z'umubiri wacu turashobora kugira ubwishime mu rwaruka, turashobora kugira inzigo mu rwaruka, turashobora kugira ishari hehe mu rwaruka, turashobora kugira urwango n'ibindi byose bikurikira turi Kristo. Ibyo byose bironona umutima wacu. Uno munsi Kristo ashaka kugendera muri izo mva z'ubwishime, muri izo mva z'ishari, muri izo mva z'urwango, muri izo mvi zo kwishyira hejuru, kugira ngo atugire abitegereza, atwigishe kwicisha bugufi n'ukwitangira abandi. Amen. Aho ni impengamiro ya mbere ya kabiri. Iya kabiri tubwire Kristo kwiruka inyuma y'ibiryoheramubiri. Ibiryoheramubiri bitandukanye. Muri ibyo hariho ubwa mbere inzira z'ubusambanyi uko bumeze kose. Hariho kandi ibiryoheramubiri, kunywa ibiyayuramutwe, kunywa inzoga nyinshi. Tubwire Kristo ndazi ko ntihabutse muri mwebwe birebeje n'aya masaha. Kunywa inzoga nyinshi, kunywa itabi, kunywa urumogi, aho usanga ugaruka nk'ubwo arihebuye bakaronderera amahoro n'uruhotsa mu bibicira ubuzima. Tubwire Kristo ibyo byose Yesu arashaka kugira ane kubigenderamo. Arashaka kudukura mu nzira z'ubusambanyi zibangamiye iki urwaruka. Arashaka kudukura mu nzira z'ibiyayuramutwe kubera kwihemura no kubera iyo tuca n'iyo tuva. Arakeneye kudukura mu bukunzi bw'inda ubwo ari bwo bwose. Kuri uno munsi ni umunsi wacu w'akanyamuneza, ni umunsi w'amahoro n'iki n'urukundo. Tubwire Kristo ibindi nabyo. Tubwire Kristo Yesu mu majambo make arashaka kudukura no mu nzira mbi twitayemo, tubizi canke tutabizi, twabikwegweho n'abandi canke byadushikiye giturumbuka. Uno munsi Yesu araje. Uno munsi Yesu arashaka kudukura mu buca. Uno munsi Yesu arashaka kutugira abitegereza. Tubwire Kristo Yesu kandi yaruye mu ijuru ubuninazwa bwiwe. Yagiye kudutegurira ikibanza mu bwami bw'ijuru aho tuzomusanga kuko turabakunzi biwe. Kanatsi n'ukunda ushima ko mugumana ukamwiyegereza. Tubwire Kristo yagiye kudutegurira ikibanza. Ahari mu nazwa bw'ijuru rero hariho ibimenyetso yasigaranye. Zangu maziwe n'uno munsi. Tubwire Kristo aracazifise n'uno munsi. Uno munsi mw'ijuru Yesu ahari zanguma aracazifise. Mbega zigumite kubera iki? Yoba ari inzigo adufitiye kugira ngo atwereke ati ndabaye mwanguriye mwabageserano. Tubwire Kristo mwebweza ko zigumite kubera iki? Nukugira ngo turakabutse kuri nk'abantu icyo mwanguriye. Oya namba. Tubwire Kristo zijya nguma ziwe ni inguma zigaragaza urukundo, ni impeta twambikanye nawe. Urukundo rutagira ingero rwigaragaje ku kiremwa icyo ari cyo cyose. Iyo urengutse mu ijuru rero aca akubwira ati mumvukanyi raba urukundo nagukunze. Tubwire Kristo raba urukundo nagukunze. Ngiye impeta twambikanye nande nawe. Nacyo gitonda kuko bacira mu kanwa cishe mu gatoyi. Uwobonekerwa na Yesu muze muhanze muraha akazo kubonekera zangu mutazibona uratubanza gutuma tuti nyereka zangu mazawe atazikweretse ntazoba ariwe. Tubwire Kristo ntazoba ariwe, atazikweretse ntazoba ariwe. Ikintu cya mbere Yesu atwereka kugira ngo tumumenye ni iki? Ni inguma ziwe. Nicyo kimenyetso Shetani idashobora kwigana kubera ubwishime bwayo. Zijya nguma nizo zayitsinze
amaraso yiwe yatwuhagiye akabi kose aratsinda nde shetani. Tugire Kristo ngicyo rero Yesu ahari uno munsi dutekane nimurabe ino gutwarwa n'isamaza. Tugire Kristo Yesu amarengana muri kumurana aribyo. Yesu uno munsi ahari hejuru ku musaraba tubwira ati tugire Kristo abwira umwe wese eka mbere n'igihugu ciwe ati gihugu canje icyo nari kukubwirira gisumbirije ntakugiriye n'ikihe. Icyo nari kukubwirira gisumbirije ntakugiriye n'ikihe. Nyishuraga. Tugire Kristo nyishuraga n'igiki ntakugiriye n'igiki. Nicakubaza nuno munsi wowe kumure ubise umutima wugaye arakubajije mbeko naguhaye byose icyo wifuza ntakugiriye niki. Ndazi ni mu bizo mubwira igabiriho. Tugire Kristo ko nagusaduka ngakungiza none ngize. Tugire Kristo bashaka kubivuga byose yabiranguye. Raba yuko intamba bitari kuri inde kuri wewe. Uko Yesu arubahiriza ukwishira n'ukwizana kumwe wese muri twebwe. Ntabafata ku ngufu. Umwemereye aranza. Wugaye agirane asubira inyuma. Uguruka rero. Uguruka. Mu guheraheza tugire Kristo. Mu guheraheza umukama yaradukunze aherezaga. Kandi twese turabizi turabiririmba. Iforo ya mbere ni ibintu bibiri. Iforo ya mbere emera urwo rukundo rw'iki rwa Kristo. Emera urukundo rwa Kristo. Ntitubivuge ku majambo gusa mugabo nitugwemere. Emera ko Yesu yagukunze. Tugire Kristo. Emera yuko by'ukuri umukama atatangize kugira ngo agubuzima bw'umwuzurira. Emera. Kwemera si ukuvuga ngo ego ndabyemeye. Ukwemera no kubigaragariza mu buzima bwa misi yose, mu gushingira intahe Yesu, mu kwakira urukundo rw'iwe ntarubamwo, mu guhindura imigenzo yanje. Duhindura imigenzo yacu. Nico kimenyetso cyerekana yuko twagize nde twemeye urukundo rwande rwa Yesu. Hindura imigenzo. Raba ibyo bintu wowe ukora bidatunganye ubihebe kuri uno munsi. Raba igenda yose muremure agashaka bunini ugasanga na gafiriti ugasanga tugire Kristo. Ugasanga kana n'intuze n'inzovu ibyo byose tugire Kristo. Ugasanga na mushatsi afise yarushaka akisamenya hatanye yashaka yagororotse n'inyinye kandi bakaja kuyasatuza. Tugire Kristo n'ibindi akira ubuzima bwawe. Tugire Kristo akira ukuremye wiyakire wishime uko nyine Imana yagushatse ishake nawe. Tugire Kristo ukwikura no kwiyakira kandi biduhamagarira kwakira n'akahise kacu uko kameze kose. Duca muri byinshi kuva tukivuka ibyadushikiye ni byinshi. Hariho byiza na bibi. Uko niko umuntu ameze. Ibikomere byadushikiye n'umuganda wacu. Tugire Kristo ukwiyakira rero nukwakira kahise kanje uko nakabayeho kose kuva ngisanga gushika uno munsi. Byaba ibikomere by'ababanga baje abangiriye nabi kubyakira
mugabo rero tugire Kristo kugira ngo dukire kandi tubohoke. Hari ikintu gisabwa gikomeye cyane nagomba gushimikira. Rekurira abantu bose bakugiriye nabi atakirinze kugira ande gusaba. Akana karyo kugira ngo Yesu adushikire birakeneye ko tumugururira. Muri uko kuguranaho hariho kurekura. Tubana n'abandi nta kibazo kwitana amahembe. Abatugira nabi bazokwama. Mugabo kugaragaza yuko turi aba Kristo nukwemera natwe tukamera nka Yesu. Umwe avuga banje ku musaraba asabira bamugiriye n'abati dawe barekure kuko batazi icyo bagirande icyo bakora. Kugira ngo kahise kacu gakire tubohoke ku mutima no ku mubiri tuba bitegenze, birakenewe kurekurira abagizende abatugiriye nabi. Uzore kuragaragaza urukundo ukunda Imana kandi uzore kurishushanya nayo. Aho Yesu atubwira ati nimube abanyakigongwe ngo Data wo mw'ijuru ari iki? Ari umunyakigongwe. Nimutange kandi musorome. Rekurira abandi none aho uzogira ande uzorekurira. None murashaka kubohoka namwe? Murashaka kurekurirwa? Murashaka kugira amahoro? Banza muyaha abandi. Tugire Kristo. Reka ndababwira kandi umuvuga muraza kukaprofonisa mu nyuma. Tuzi ukuboko. Yesu. Vuga ni nguvu umuvuze siwe Yesu. Ndarekuriye abantu bose bangiriye nabi. Kandi ataco ndinze kubasaba. Yesu. Ndarekuriye abantu bose bangiriye nabi. Kandi abakuye ku mwenda wose bamfitiye. Yesu. Ndarekuriye abantu bose bangiriye nabi. Baba bakiriho cyangwa batakiriho. Urashigikira mu magara make yanje. Kugira ngo ibyo niyemeje ndabishikeko. Amen. Alleluia. Amen. Alleluia. Tugire Kristo. Nuko yahetse. Hariho kwiyakira. Ukondi ngirekurira gatanga kahise kanje, ibicumuro byanje, nkakira umubiri wanje, nkakira ababyeyi banje uko bameze kose n'ibindi. Ubwa gatatu hariho kandi kugaragaza urukundo mfitiye bene wacu. Ni mw'ijambo rimwe gusa. Tugire Kristo. Ugukunda mwene wacu abibonye mugabo rero kandi kumwakira uko Imana yamuremye. Murabyumva neza? Uko mwakira uko Imana yagizende yamuremye. Atari uko nshaka uko yoba. Ndamwakira uko nyine mukamagizende amumpaye. Uko ariko dushaka kwiremera abantu ugasanga ukijya gipfu iyo cyari kimeze gutya kimeze mbega boga gipfuwe umeze gute. Tugire Kristo. Naki uko aje kose niko bavuga uko nzamubaguye kose mwakiruka. Umurabisha ijisho Imana igirande imurabisha. Imana ikurabigukunda. N'umuvukanyi musangiye ubuzima n'urugendo murabisha ijisho ry'iki ry'urukundo. Murabyemeye? Ni murabengera baraturage ni murabane turagera murabane urukundo. Igaturana. Tugire Kristo. Murambeshe. Ijisho ry'urukundo nababwirega mukayemwe. Riraboneka. Kandi ijisho ry'urukundo rirahura n'iry'iwanje. Murazora isanamu wiwe ntatombe bayizaniye ahubwo. Tugire Kristo. Mushaka kuraba ibitabo by'urukundo muze murabe isanamu yahetse umunyakigongo. Igenda araba. Murahuza amaso aho cyangwa hose bagirande akubona nawe umubona.
ijisho ry'urukundo n'ijisho ry'iryanjye nk'irya Yesu, ijisho ritagiriza, ijisho ridacira urubanza umuvukanyi, ijisho ritarimo akagaye, ijisho ryuzuye impuhwe n'iki n'ikigongo. Niryo jisho ntegeza kurabisha nde mwene wacu. Sure rero turabe. Tugire Kristo mwese mwananiwe. Reka nabwire igituma mwananiwe. Kugira muje mukora mwese. Yesu mwabone ko adatwenga ngaha. Tugire Kristo ubisanzwe ijisho ry'umpuhwe n'ikigongwe ntiryandikira mbere. Yesu anezerwa n'abanyagizende n'abanezerwa, mugabo kandi akababara n'abagizende n'abababara. Ni ikintu rero kiri mu wayene, murabyumva neza. Indabo igufitiye urukundo ukumva yuko nyene na wewe ugukwega karagaciye. Mutugire Kristo umuvukanyi rero nawe wawe murabisha ijisho nk'iryande nk'irya Yesu, ijisho ritagayana, ijisho ryuzuye impuhwe n'iki n'ikigongwe, ijisho ryitwarika zina muntu wese atamwe ashobora kurengana atagizende ntamubonye. Kuko ariko amaso yacu adushira kubo dukunda, twiyumvira, dushaka, ugasanga umwasi ndamubonye ndaba hehe hasi cyangwa mukwepa kugira ngo nitugirende ntiduhure. Rero bigaca bijya n'umutwe cyo kurekura rero. None bavukanye nguyo Yesu wacu, nguyo Yesu yaje ku isi, nguwo dukesha urukiza, n'umwe yabanga ku musaraba, agapfa, agahambwa, akazuka, none ubundi ari mu buzima mu myaka n'imyaka. Arashaka ko natwe rero dusangira ubwo buzima. Yamukuzanye uno munsi, ugurura umutima wawe ubwakire. Mu guheraheza tugire Kristo. Nagomba nabatumirire rero bavukanye umwe wese. Nababwiye ko uno munsi ari umunsi w'iki w'agaciro. Dusubira kuvuga inkuka y'imisa irangiye. Genda rero nawe witegure. Urafise ahantu ushaka ko Yesu yogushikira uno munsi, mu bikomere byawe, mu ndwara zawe, mu maporogaramu yawe wifuza. Yesu ibyo byose arashaka kubyinjira uno munsi kugira ngo mubisangire mwifashanye. Arakiza agukiza, arakubohora akubohora, araguha umuco aguha iki umuco, arawapfuye ushaka gasura kunagura ngo ubuzima aguha iki ubuzima. Ari ngaha mugenderere umwe wese ku gapapuro. Nibaza ko umujene yaje muri forume atanzanye ikaye n'agatangaza azi kwandika. Ubwo mwaje kwirira ikirori. Tugire Kristo. Tugire Kristo. Zana mwandike, wandikire umuntu yitwa nde Yesu, umwandikire ibyo byose ufise ku mutima. Winjiye muri wewe, kuko akenshi ariko tugarukira hejuru bikanga ko tugira nde ko tumanuka. Manuka epfo ubizurure byose n'igahorutiye ubimushikirize ubimwandikire. Tugire Kristo. Baraza kuzana ibiseke ngaho imbere, uheza kwandika wese acaza bizanye imbere y'uko inkuka y'imisigirane itangura. Hanyuma nagomba kubatumika ikintu mucumbe neza. Tugire Kristo. Urabe n'abo bantu bose bakugiriye nabi, usubire ubwiye Yesu umutima uti ndabarekuriye, kugira ngo Yesu aronke ahagirande aca kugira ngo agukore. Kuko iyo wase kurekura umutima wawe umugizende wugaye. None murabyemeye? Muraza kwibuka n'abandi twobera mu ngoro. Murashaka kwise n'abandi mubona bafise imitwaro bataje ngaha
muze kubibuka mu bakike mubasabire si twebwe twenyine heza kura araza kugenda n'iwanyu mu maparuwasi mwaje muvamwo mu mihana iwanyu araza kugenda ashikeyo kubera ko by'ukuri nta muntu n'umwe adafitiye umutima w'urukundo nimuhaguruke rero rwose duga manuka buke shika hasi buke kuko turi kumwe nande duga kikamika amaboko genda inyuma garuka duga manuka buke mushyira amaboko imbere koma amashi buke ewe Yesu uri mwiza uri mwiza